umushingiranji w'intwaro yo hagati yarasohoye ingingo avuga yuko umugambwe MSD utari mu runani ADC Ikibiri, yitwajeje ngo inama ikoraniro y'ingozi ngo ntigerekanye neza yuko duhagaze mu kibiri, yongera afatira ku ikete ngo umugambwe MSD ngo ba utaragaragaje neza yuko ugiye hamwe n'abandi. Ivyo byose ntaho bifatiye kuko hariho n'icigeranya casinywe n'umukuru w'umugambwe cemeza yuko tugiye hamwe mu runani. Ivyabaye ingozi bose barabibonye, ni ukuvuga ko ari ivyitwazo. Twaramwandikiye ikete twisigura, gushika uno munsi ntiyigeze atwishura, bikagaragara kandi yuko adateze no kutwishura no kutwemerera ko twemerewe n'amategeko kuja mu runani ADC Ikibiri. Ingorane rero ica yaduka nuko nkuko mubizi seni yoyo kandi iramaze kubimenyesha, ivuga iti inani twemera ni inani zemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati. No kuvuga igihe rero umushikiranganje w'intwaro yo hagati avuze ati jewe MSD ndayemera ko iri mu runani ADC Ikibiri, bisigura ko tutagishoboye kuja hamwe n'abandi bo muri ADC mu matora nkuko twari twavyiyemeje mu matora yo mu namashinga amateka n'inama ya commune. Nico gituma rero urabona iminsi iratujanye kuva ku wa mbere, murazi yuko ariho bazotangura kuza barashiraho amaliste. Nico gituma inzego z'umugambwe zakoranye zifata ingingo yuko tuzokwijana n'intonde zacu kuvyerekeye amatora y'abashinga amateka n'amatora y'abahanuzi ba commune. Mugabo ikindi naco twebwe naho mushikiranganje atatwemera turi mu runani, twebwe tuguma twiyumvamwo urunani kuko nitwe turi mu barutanguye kandi tuguma dukorana nabo. Nico gituma twiyemeje yuko nko kuvyerekeye umukuru w'igihugu tuzokwicarana hamwe n'abandi muri ADC dutore uwo duserukira twese hamwe ku cicaro c'umukuru w'igihugu.